kame hejuru burya niho habi kandi yari yabivuze Ravelle ngo aragwa n'ukuri kumwe yo mwato we tuzigere kuba Mugabo rero tukubwira ikintu kimwe aba bari ngaha bandinyutse iyi filime igasohoka Marabi ntore ntiri baheze kuko bazoryoherwa birenze ivyo baryohewe mu ntore ntindi Mugabo rero tukubwira ikintu kimwe aba bari ngaha bandinyutse iyi filime igasohoka Marabi ntore ntiri baheze kuko bazoryoherwa birenze ivyo baryohewe mu ntore ntindi Dico Entertainment. Oh, hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing good, guys. And turashima Uwiteka aba abikora umunsi ku munsi akadushoboza muri bino bikorwa bidasanzwe. Of course wamwamaze kubibona umuhungu mubona wa muhungu wanyu Dico Leonce de son of Dico aka Dico. Mubona yuko ibintu biba byahindutse, turi bimwe mu hamwe mu bibanza ubona yuko ari bibanza bitamenyerewe. Prince urabimfashamwe tuvuge tugenda kuvana nuko n'umwanya ataba ari kirenga. Nibaza yuko ni nyuma y'igihe kinini, nta n'igihe kinini kirahera. I'm sorry, muri special driver mwarabibonye tubabwira yuko bamwe mu bakinyi ba filime bahagurutse bava mu ntara, bahagurutse bava mu gisagara ca Bujumbura baja mu ntara. How can I say, twababwiye yuko hari imigwi ibiri, ni warubizi. Tunababwira yuko BMT iri kumwe na CADEAU RAVELLE n'abandi benshi muza no kubona bamaze nabo nyene gufata urugendo berekeza mu gisagara ca Ngozi. Ariko ni rero hari nabo bahasanze hano, nibo muza kugenda mubona, nibo tuza kuganira mumenye n'ibindi byinshi. Ariko ntababeshe, urabona yuko ibikorwa bya sinema byahagurukiwe for real. Ubona yuko n'ahantu turi, sinzi nimba muri ko murabona hari inyuma, turi mu ntara ya Ngozi nkuko nabivuze. Hano n'agace kegeranye neza na neza no mu vyegwa bya Ngozi, uri mu nzira umera nk'uwojabuka uja Ibuye. Ariko nakandi gace kari ku mpande, maybe ushobora gusanga hari abantu bahazi, ni naho hagiye kubera bimwe mu bikorwa muza kubona. Ariko kandi byinshi muza kugenda mwumva, turakomeza tubiyage kumwe n'abakinyi ba film. Abo ndiko ndabona muri uno mwanya, ndamubona CADEAU RAVELLE Afudisia, benshi mwamenye nka Bella, sanze banamutazira la Belle. Amedemani rakiza nk'umwe mu bahinyanyuzi, imbaruko no bivuga, umuhinga, master planner, master peace, umuteguzi karuhariwe ne habari. Ubona yuko n'umwe mu bagabo biteka bakaze cyane muri sinema yitwa X-Ray ba nyene aba ari mwakino kibanza. Nahabonye n'umuhungu bita King, nyene muzongenda mubona ivyiwe. Ako kandi izo cleans ndavuiriding nawe nyene nihari byinshi sinabavugira, muraza kubandanya muvyumva uko mwanya uza kuduha goma. Ino ni sinema hasi hejuru entertainment, yoyo niyo iba iganje. Ndamutasha n'umwe mu basore babanditse yitwa Ibatro Fridolini, nawe nyene yaduherekeje mu rugendo, muza no kumubona maybe mwanya ni wadukundira. Stay with us guys, love you so much.
hejuru burya niho habi. Hali yari yabivuze Ravelle ngo aragwa n'ukuri kumaye. Yo muhato we kizigere kuba. Uzoba tutari kumwe. My God, wabonye bino bintu no kuri. Tutari kumwe uzoba. Preparaho kuyikora. Oya. Ndayikora n'isoko. Nihezeyo. Twasubira tuyaga na Dico. Atuyagiye nyene. Reko mbega ntituri bwo twege. Kiti pole sana. Inkozi irahononekare. Namudasamira. Oya. Oya. Jambo yareje kuba. Koko kandi. Oya. Mwabifashe. Oya nacu nawo yitera reka ntangora. Urafite ubwoba bw'iki? Reka abantu bose barazi. None Chris. Uravize ubwoba bwo guplant vente. Ubwoba bwo kwiruka. Ariko ko nibaza umukunzi wanje yondeye twarakabikira Maria. Oya. Kubera ntimurabonana na rimwe. Samwe mu yera. Ndabimye banga. Bahuriye bonora rimwe. Barabimye amakuru. Oya nabwo wimanye banga ahubwo wimanye amakuru. Urashize no. Dico kwa tukuze arazi ko Turi turashonje. Rega Dico zingora. Musanizere ko muri gatondo turi kumwe. Ibibazo nabyo nabaje. Ibibazo sire babaje. Zibyo nyene. Yewe ba. Kiro umupira we wabaye kucuri. Ikibazo wakoze wacu. Ukuri twavyumvise ko waguze Samire. Ishuri kibazo. Samire kuri wewe manager umuntu mu manager nkawe ni me. Ahandi hantu uzogera uzunguruka isoko yose uzobona umupira. Umudini wawe uko batarapfa. Yaba bakurabariza aba muri fresh bazokurangiye. The champion uwazi imyaka 7 cyo hakima wambaye. kandi yari Ayana ukuye. Oya no maranye imyaka 7 wabo warambaye urawukura. Ubo yambaye byonje. Rega Joachim umupira yokuye he n'izina ry'Imana. Joachim umupira wokura he. Yo yarabuze. Cyo ndamukiriza abakozi byakunaniye. Turi kumwe na master planner masterpiece. Umutegozi karuhariwe Amedemani yakizaniye yari ku ifisha y'umujyaho. Je bindi kubera ntize ntabyo. Cyane nige weze yose. Bakumenye. Joachim mwamubonye. Kumwe n'undi musaza. Chamare kabisa oyo umunyamateka manini kabisa excellent amoro reka ndabaramutse ni wagafisi ahubwo umuhungu rero shati muzike gago arongera twakaza aradukorera sinema akazikorana Mushatse kubonye ngo zitarimwe mu by'ibihembo. Mudusigira guma. kandi nibyo Oya, aya. abize mweco mbenga ni muri Saje narahebe. wagize ngo amugane Joachim ni umuntu wa mbere amaze kwitaba Fest Cup imyaka myinshi nta n'ikiyobora kimwe. nta nagaso biregera muhega ibyo bagukorera N'ibyiza no nagukoreye basi ikingi n'ikintu nakimwe. Uronse igihembo, utaronse igihembo. Ariko wigisha we wigisha iki urafite uwo wigishije we yaronse igihembo nibo bambwiye ngo egerayo hicara abantu ngo bisa abantu bicara. Ngamengo je ndi intungu. ninde heruyo we ninde arimo mu bari ngaha ibanga ni Chris uyu muhungu yegere bahe amwigisha amazi imyaka myinshi uyu muhungu yaratsimye Joachim nareke kuba yihagarara Oya ibitahoze cyaka. Oya nta Joachim yazimye Joachim turakorana yani yazimye. uraje ugaruke mu kibuga nimba warakivuye cyane nawe uri kwapima akawunga nka mwene wa nka mukuru wawe Inde. upima akawunga wanayisi isi senga yaje we cyo kuranda isi senga yaje ego Ari gasabari yafise yonyene wakakwimuriye. ariko rero bivuga muri timu nini dufise aboneze nk'umusore yitwa Izo Chris we mu bantu bariko barabikora iruhande ni ya couple nige foto tuyisigurira haca nk'imuzo bitubwiye Oya. bandanye uvuga uwo muri kumwe nawe Ça va. Abasheri we shara.
ntiyabura bahukana imbere ya kamera ngo mombe oyaye umviriza umuntu musanze mukudana bebe nakana kumwe kagaruka ka bebe karaho nyene kasamye kagoma gacira inkonda barakarisi ndumvise none wese muyakara aba ndumvise icatinya nuko ahukana reka yama kubaka birapfuna okay tengeneye kumanuka none umugabo reka basigubwira abantu bose babamenye bikwa gutepa nkuko bisanzwe nitwa wacha waseme aka ifunika Funika. Uyu turamuhereza ko. King. Umuvyegwa byango. Bashirire kabanyama. King wo muvyegwa by'Imana. Wabo abantu. Ni naho duhagaze muri uno mwanya. Yego. Nibindi bikeya babonye hano mwabonye Kadora Vera nyereraga kwikubita hasi. Oya bijya bireke byo. Reka ni muvyegwa byango. Ari imvunaguritse. Kandi wibuke ko ari ibintu by'inyarwanda bikure. Rero twe dushika hano kuri tete. Dufise amakuru avuga yuko intore ntindi muje kuyihereza. Dukomeje kuza turonka yandi avuga teka hibambewe. Yo bari ne yenda ahubwo ari intore ntindi. Umuco utangwe nawe we cyangwa utangwe na Ravelle nabonye yabikinyemwe cyane. Ntiyaheze muri rindi ni histoire. Ariko iyi ni indi sinema. Sinema nta nubwo yanjye. Sinema ni ya CADEAU RAVELLE. Oh yaye. Ni special driver muri equipe twari twayatse. Umuco muri academy barabigisha imodoka. none twe naho bihuriye na iyo nyagiye ucu utakara. Ati yo filme ni Ravelle. Oya yanditse ni byose niwe navuge nabari bavuga CADEAU RAVELLE. Hawe katse. murakoze hama nkuko abivuze filme niyo nanditse ariko novuga nkuko bavuze ngo byose je ntabwo ari byose jewe abede na festival afashe ukuboko byinshi ya realisation niba bwasha kubara gatonya mu bari realisation irakorwa n'aba bahinga babiri mu bya filme Uvuga ngo sintore ntindi bamenye yuko aro filme shasha igiye kuza yiwawe. Makisasu. Joakima yiremo cyane yaraje gukubita makire bite ngo. Baje bazimurura cyane. Hani ngozi Joakim niwe yatwakiriye. ukuri Aduha ibintu byose location. Utibagiwe abahazi sembe. Sembe TV turayishimiye. Joakim arimo ari karakina. Okay. Ari mu bakinyi secondaire bakomakomeye. Wow. Yego twari kumwe n'umudamakini. Ihangange nawe nyene yaradufashije amatwara ziwe. Twari kumwe n'igihangange ngaha muri shakishasi namubonye nari numvise amakuru araza kuzaza kuba turi kumwe yakwinyegeje yumvise ko utaravuga ati Shakiro comedy na equipe yiwe harimo abandi bakobwa barakinye muri no cinema kuvuga oya reka twabikire ino tubimibanga none rese izobatangaza cyane izonabereka impano z'ingozi uko zitangaje washaka hamwe n'abandi basineyase b'Ubujumbura bazavuga ati ingozi n'ahantu numvise mwabatije n'akantu ngahara ngo Hollywood rero niye ne kuva kera guma bivuga ikindi baba kuye kumenya nuko ingozi ibintu byo gukora cinema byose biroroshye nukuvuga bisa nkaho guhera ku butegetsi guhera ku banyagihugu basa nkaho badushigikiye nta muntu akugora nta muntu akugirane bose bakubwira ati courage wo muhuye akubwira courage nta byanyu byo kukubaza no mwibarabara wokina nka saa 7 z'ijoro neza cyane no yafise wagenda nta muhungu zibafunze kweli bagufata ariko hano ngumasora yinjiza wenda hano Wikija iyo demokarasi yo bari ikirenga nimba
Aranagaze. hari ripeti dasanzwe Wow. CADEAU RAVELLE bazobashingire nawe neza filime yiwe ni amaraku Rafe ngo wabonye gute? Ko murasamariza umukobwa. Iki kibanza ngo wakibonye gute? Arya babivuga ukamenya mutwengezwe. Manager gite. Okay. Byari bigenze gwe. Biraje. Ndiga n'umuntu w'umugabo. Ebona ko atijwa kimashora kurata hano hantu tukavuga ngo nuko ariho yanataye urutsogi ubu n'umuhungu wa hano. Ahantu ngo mwafatiwe neza bitagira uko bingana. Nukuri bireza urugero. Hari hano byabibone by'ukuri abesha. Kwakirwa twakiriwe neza. Kuri amarokesheni Joakim turamushimira cyane gose yadufashije kandi n'ikindi n'abanyagihugu bose abera igihugu abatware mwarahura n'ubutware ukabona arakwakire neza arakwagije ukabarera musanteri ko turamushimiye urumva ukabona nyene ko baragutahura baguteye intege ahubwo n'ikindi kintu wowe ukeneye ko bagufasha bashaka kugufasha ahubwo urumva rero n'ukuri intara pfuma navuze ati intara iragishukura mu filime Okay. Iki gikorwa cyawe kiraca gisohoka no mwaka canke turindire mu mwaka uza? Igihe tuzokibabwira ariko sinaza karikera. Okay. Aho umusa. Wewe ntihenze ushobora kuba uri umuhagarari muri kuri staff technique. Nivyo? Kuri côté technique. Ushobora kuba uri umwe mu bantu bahagarariye kino gikorwa nyuma yuko wahagarariye n'izindi nyinshi zagiye zirakundwa abana bagabo barimo. Ubaye nk'umupfumu apfumura ibintu bikaba. Muri filime zose umaze guhagarara inyuma nkuko iyo ihagarariye iyo yiha amahirwe angana gute cyo kibazo rubakomeye kiroroshe ko urabona ijumbura ya muri naho kaja muri ntara si ikintu cyoroshe ni ikintu cyoroshe cyane kuko gusoma si cyambere turamaze gusoma twarafunsinya hera menshi ari ibintu twabuze muri tekinike saba ko ya urumva kuvuga amahirwe ndabona ko yogisa amahirwe menshi cyane bahinduye kwa za media kandi ngayi ngozi cyane nabonye ayo white balance nzizo mego ni niyo hanze kuvuga rero ama image azoba different n'andi mafilme twigize gukora ya icyo nikindi na song na nhatuje uko ibujumbura ashaka gukorera mwibaraba kuva miduga uganga urumva kibaza n'ikiganiro cyawe urabaza kumva different kure haratuje uko ya nje ndibaza n'ivyo ibindi tuzobifata umwanya ko nyene bateri febe tugeranirize gato n'intore ninde kuko naho nyene niho waruri inge gato bateri febe namaje mu bishino vuga yeba telefone igomba izime irasona ayo gusa n'ikindi nakundiye ino urumva ino hararyoshe cyane niyo tunaje ya mbere nanyu umugori nabona nanyu umugori goro umwanya n'umwanda ukeneye waza numvise kuba rero harajya umugore umugori goro abagore jewe ibyo by'ababibaje Joakim nibyo bakundi abagore cyane je nikurira umugori goro rero mva uri mutu naje gacukubita umugori n'ubwa mbere ubunyoye kakahava ebana lendi jusqu'à dimanche kubita umugori goro inyuma ya kamera bashobora CADEAU RAVELLE ko arakiro bati no uganizire ko kano kanyitarawe wavuye ariyo mavu bateri febre ndarimvuze ngo tuganirize gatoya duce tugenda of course ndabona ko muba mugize tuzoyagana n'abakunzi bacu abanyamuryango badukurikira kuri Fresh TV kuri X-Ray kuri BMT CADEAU RAVELLE n'abandi ba Chris n'abandi twese ngarumva tuzorondera umwanya kuyaga nabo siri ubwabo siri baturekure ngabo rero tubwira ikintu kimwe aba bari ngaha bambinyotse iyi filime igasohoka baraba intore ndi bahetse kuko bazoryoherwa birenze ivyo baryohewe mu ntore nindi turabonanye Dico Entertainment.